Umugambi PASAC ni umugambi ufashe mu mugongo na Union Européenne kandi uje gukora igikorwa kidasanzwe hano mu Burundi kubijanye n'abahanzi abahinyanyuzi mu bice bitandukanye. Ndavuga ibice bikuru bitatu bijanye n'amareresi bimwe bitwita audiovisuel, harimo n'ibijanye n'ihinyanyugwa ry'amajwi. Ibyo biraba cyane gose babandi bitwa abahinyanyuzi canke aba producteur, harimo ibijanye no guha ubushobozi canke kugurura akaryango kazotuma abaririmvyi abahanga b'abarundi bashobora kuja mu bihugu byo hanze muri y'amasabukuru mpuzamakungu, mugabo kandi bagashobora no kugenda kwimenyereza canke kwiga mu mashure yigisha neza ibijanye no n'iki gisata dukoreramwo. Harimo kandi ibijanye no gutanga inyigisho zizotuma abaririmvyi abahinga abanyabugenegene abakora amareresi y'abarundi bamenya ingene bigurisha, mugabo bamenya n'ingene amaprojet ategurwa, kuko urahura n'umuntu afise ingabire mu ugasanga ntazi ingene ingene yogira integuro y'imigambi yiwe ngo ashireho yerekana imigambi yiwe ingene azoyikora n'ikiringa azoyikorako. Uyu mugambi rero uzoshiraho ibintu kandi vy'inyigisho byo kwigisha ingene integuro mene izo zitegurwa. Hambavu yaho hazobaho inyigisho zijanye no gukarisha ubwenge ku bantu bakora mu bintu vy'amareresi, abantu batunganya amajwi, aho tuzobigisha kugira ngo bamenye ubuhinga bugezweho bujanye no gutunganya amajwi kugira ngo amareresi canke indirimbo canke ibicapo biva hano mu Burundi bishike hanze mu makungu bihiganwa n'ibindi. Murazi yuko haraho usanga tugeze hanze umuntu akazana ururimbo rwiwe canke isinura yiwe ugasanga iri hasi ufatiye aho ibindi bihugu bigeze. Twebwe rero nk'abahinga batowe bateguye irishira hamwe no kuvuga ngo Menya Media, dusanzwe turi inzobere mu bintu bijanye na production, bintu bijanye no kwigisha abantu. Disco isanzwe ifise uburambe mu bintu bijanye no gushigikira abantu bagomba gutangura gushinga imitahe yabo, na Africaria isanzwe ikorera mu bihugu byinshi ari inzobere mu bintu bijanye no kwigisha ibintu bijanye no guteza imico n'akaranga ku rwego rwo hejuru. Twagiye hamwe ngo uyu mugambi PASAC tukore hano muri kino gihugu uzomara imyaka 3. Twifuza yuko aba artistes abanyamyuga bacu abantu bari muri iki gisata ca culture bafata uyu mugambi mu minwe, uyu mugambi mu minwe. Hazobaho amatangazo azoca ku maradiyo ni ku mateleviziyo ni ku bimenyesha makuru abatumirira kuza kwiga, abatumirira kuza guparticipa guca kuzana amaprojet yabo ivyumviro vyabo. Ivyo bintu nibavyumva ndabasaba cane gose baze muze muvyitabirire. Reka ni adresse kuri bo nizera ko benshi bariko baradukurikirana. Uyu mugambi PASAC no wiwanyu muvyitabirire kugira ngo turabiko tova mu byo kwidoga. Leta ntabwo iri kiradufasha, abantu bari imbere yacu ntaco bariko baradufasha. Noneho PASAC yaje ngo muzane imigambi yanyu, PASAC yaje ngo tubigishe mushike ku rugero rwaho ejo umuririmbyi w'umurundi canke ugira amareresi canke ugira théâtre ugira slam ugira ivyo kwandika umuntu acapa ashike ku rugero aho ibikorwa vyiwe bigira iteka, amenye ati jewe ivyo njejwe nibi, isoko mfise niri, ashobora kwiteza imbere bice muri ubu buryo canke ubundi. Twizera yuko igihugu kizogira akarusho kanini cyane gose bivanye n'imigambi izova mu bene gihugu, kuko uyu mugambi uraba abene gihugu kandi abo bene gihugu nibo bategeza kuvuga imigambi bakeneye. Dutange nk'akarero hamwe iyi projet yohera hariho amazu ajejwe ibi bintu byo gutunganya amareresi meza canke amazu ajejwe ibintu byo gutunganya indirimbo nziza, hariho amasalle de spectacle atari yayandi avuza urwamo, nuko aho havamo ikintu ciza cyane. Bivana rero n'imigambi abene gihugu bazozana
Donc hamwe bazanye imigambi myiza hazovamo ikintu ciza. Twebwe ikintu tubemereye nuko tuzobakorera nk'abavyeyi nkuko twame dukora kuva kera. Nibaza ko abantu badufite icizero batari bakeya media n'ishamwe rizwi ryatejeje imbere aba artiste benshi muri kino gihugu kandi bose tubona barateye imbere twifuza ko n'ubu rero izina ryacu tutogisha kubera uyu mugambi nivyo ibihumbi ayo mafaranga yumvikana si make kandi si n'ikirenga osi muga twifuza yuko vy'ukuri azosiga ikintu kidasanzwe mu gihugu hakaboneka ubudasa bw'ivyahora bikogwa n'ivyo tuzosiga ari mu bwenge canke mu bigaragara mu byo twifuza nuko inyuma y'imyaka 3 Uburundi buzoba buri ku rugezo rw'ibindi bihugu handavuga mpere muri bihugu bya East African Community muri Afrika mu bihugu bya Burayi za Amerika n'ahandi kandi turifuza yuko mu myaka 3 iheze umurimvyi w'umurundi azoba ashobora gutungwa umunyamwuga wose w'umurundi azoba ashobora gutungwa n'igikorwa ciwe azati uburenganzira mfise n'ubu ibintu byanje mfise nibi ndabigurisha hanaka ivyo twifuza nta ntonde dufise novuga ko ivyo dukora byose bizoca mu matangazo tuzotanga hazoba hari ko mbere wanashaka ibiringo ntarengwa aho bavuga ati nk'akarero kwiyandikisha itariki nizi canke hamwe bavuga ati bon voilà ama condition ibisabwa kugira ngo uje muri uwo mugambi nibi uyu munsi yari gutangura gusiga ikorwa kuvuga ko igikorwa gitanguye hama ivyo bindi bikorwa rero bijanye n'inyigisho no gutanga ama projet no kurungika abantu guhaba ama bourse abacoranzi bazoba babikeneye kuje mu mahigano atandukanye n'amafestival atandukanye yo hanze nivyo bigiye gutangura rero bisaba yuko abacoranzi baguma hafi bakatumviriza bakaguma bumviriza ivyo tuvuga tudushizeho itangazo bakagitabirira bakishura bakurikije ivyo ibisabwa kandi mu kiringo gisabwa ego baravuze yuko politike itere mu Burundi yatanze neza hoba harimo tunenge twibonekeza cyane nko kuba abakinya marese batwagwa muri sense bavuga yuko bari bakwiye gutwagwa muri ubushikiranganje bw'imico kama kuri ico nta mpungenge mufise cyane iyo politike itere muri akwiye guhinduka cyane hari ikintu mukwiye gusaba leta gahinyanya ndi umuntu ntakunda kwishura ibibazo bivugirwa inyuma y'ibibambazi nta n'umunsi n'umwe iyo harinze haba politique nuvuga ni ibintu biba vyanditse birimo amategeko rero itegeko rishigwaho nirindi igihe umuntu yidoga canke abona ko iryo tegeko atari ryiza akagira proposition y'irindi tegeko aho yoza tukagira ico tuvuze ariko ubu biragoye kuvuga ngo iyo politique ntabwo ari nziza igihe atayindi proposition buriya ntabwo ari byiza gukritika ikintu atayindi solution ufise ahubwo ivyo namambwira imisho abaririmbyi n'abanyamareresi n'abantu bose bakora muri bisata bisaba gufata ibintu bakabigira ivyabo ingwende tuma tugira hano mu Burundi n'igihe ibintu byose itegeko ribaye umengo ryashinzwe n'undi muntu ariko ikintu kigize ici wawe kibici wawe nuko ndabivuze kubera twaruka muri atelier yishiramwe Coprodac nibyo bavuze yuko mu bushakashatsi bage baragira babona yuko umenga hariho ukuntu politike critère yacu ipanze byari bikwiye guhinduka kugira abantu biyumvemo critère muri ico gihe nka mu bihugu biteye imbere nuvuga ngo abashakashatsi abacoranzi abo bantu bose bimvira ko hariho utunenge baraja hamwe bagategura integuro itegeko bakaca bari proposa leta biciye mu namashinga amateka ivugira abanyagihugu canke mu namashikiranganje hama rero bakavuga ati icifuzo uko twabona ibintu twebwe twabibona uko bikaba mu mwumvikano hakaba bijya bita ama lobbying kugira ngo izo mpinduka zibe nuvuga tugeze ahantu tutagomba ko ibintu byo kwidoga biba nibijya nababwiye ati umuririmvyi aridoga ngo leta ntifashije kandi uwo muririmvyi atazi n'ingene itegeko ryandikwa atazi n'umunsi yagiye kwa ministre ngo avuga ati nyakubahwa raba umugambi mfise n'uyu kwidoga ni ibintu bigiraho bigarukiye ego censhi ariko twumva filme canke muziki kugira turonka kanovera k'ibyo bintu byiza bikomeye turakeneye ibikoresho mwipanze gute ku kintu ca materiel nibaza ko muri ko muravanga ibintu umuntu afise umugambi wo kugira amareresi aba yipanze ni nko kutovuga ngo makubaka inzu guco ugena kundi muntu mubaze ngo wipanze gute kuri ivyo bintu cyo gituma navuze neza muri interview uko turindiriye imigambi y'abantu
nibaza ko iyo uza kubaza abagira amareresi uti mbega murafise umugambi ujanye no gusaba ibikoresho nibo boje bakatubwira ati dufise ikibazo kiniki ntabwo ari ikibazo ciwacu mu migambi bazozana hari usanga hari abazoze bavuga ati turafise ibibazo vy'ibikoresho bandi bazovuga ati turafise ibibazo vyaho dukorera donc ibyo nibaza ko bizoza mu ma projet bazodushikiriza.